Jewe nitwa Bagorikunda Justin nkabaserukira iri shirahamwe rifise icivugo kiyu risigura koresha ingabirano yawe uhindura ubuzima. Ego iryo shirahamwe kandi ni ryavyawe n'iyindi shirahamwe ejo ni heza, niko ryitwa iryo shirahamwe ryaje rikavyara rero aka kandi gashirahamwe gafise abantu bafise ingabirano yo guhingura. Dusanzwe dukora ibijanye ni guhingura ibirato byo kwambara canke uduhuzu two kwambara twabo twabakuze canke twabana. Mu bisanzwe muri ibi kubijanye n'ibi birato batazira benshi amapireri, turakoresha ipine, tugakoresha ivyo bita koro, tugakoresha amasimirikwire, tugakoresha amakwire. Ibyo nivyo dukoresha. Kubijanye naho n'impuzu n'uduhuzu two kwambara habo twabana canke twabakuze tureza tugakoresha inyuzi. Ishirahamwe ryacu nkuko mubibona turi abantu batari bake, ariko twatanguye si gihe kinini giciye dutanguye, kuko umwe wese yaratanguye nk'uwikorana bivanye n'ingabirano yiwe afise. Mugabo turabona yuko ukwikorana nkuko babivuga mu Kirundi, ukuboko kumwe kuriyaga ntikwimara ubugi, kandi ubugirigiri bugira babiri. Tuca tubona yuko byoba vyiza dukoreye hamwe kugira ngo dushike kwihangiro kanaka, kuko abantu iyo bari hamwe baragira inguvu. Rero nta misi myinshi heze dukoranye nk'urunani kugira ngo dukore ikintu kiboneka gishoboka, haraciye gusa nk'ukwezi kumwe. Twashatse gushimikira mu gukorera ku bijanye n'ibirato canke kujisha utu tuntu tw'impuzu. Ubwa mbere nuko umuntu wese uko tubona ubu bw'ubupireri haba ibi byo kwambara n'utuntu tubangutse kwambara kandi benshi bakunze, kandi turetse nuko banadukunze turanaramba. Nico gituma rero twashimye gukorera cane muri ibi bintu by'amapireri byo kwambara biramba bikomeye, ariko kandi byiza, kandi namwe murabibona. Ariko kandi n'utu duhudu tw'abana dushobora koroha canke kugira ngo bajanishe n'impuzu canke amabara baba bashatse kwambara no kujanisha mu bijanye b'imanza canke n'ibindi. Nkuko mubibona intambamyi ntizishobora kubura mu kazi kariko kose, ntaho ushobora kubura intambamyi. Intambamyi zirabaho. Mbere nkuko mubibona gukoranira hamwe, ubwa mbere turacamaze igihe gito dutanguye, mugabo no muri ico gihe gito turafise intambamyi. Ubwa mbere murabona ko dukorera ahantu hatari kwibarabara, abantu batatubona. Kuba rero tutaboneka, tutari kwibarabara cyangwa tugira ikibanza nyezina dukoreramwo, nk'iyo ni intambamyi ya mbere. Ikindi ntambamyi tugira nuko iyo dukoze ibi mubona dutegerezwa kuronka isoko dushoramo ibi bidandazwa byacu, kuko naho twokora tugahingura tudafise isoko dushobora kubishoramo cengo tugire abagenzi canke abandi bantu bashobora gukunda ibi bintu byacu, ntaco urumva ntaco twoba turiko turakora, nico tuba twarihaye nk'ihangiro ntituheze ngo turishikeko. Gukoranira hamwe nk'ugwaruka bifise akamaro kanini cyane. Nkuko natanguye ndabivuga, bavuga ati ishiga rimwe ntiryarika, nkuko babivuga. Nk'ugwaruka naho ni twebwe Burundi bw'ejo. Murabona yuko ugwaruka ibihe rurimwo muri iki gihe, yuko ubuzi bwabuze, hageze nkuko umukuru w'igihugu yabivuze yuko dutegereza kwitunganiriza imigambi twebwe nyene ugwaruka, tukarondera ibishobora kuduteza imbere muri ibi canke biriya. Nico gituma twashimye kuja hamwe nk'ugwaruka kugira ngo turabe ikintu twokora kitwinjiriza n'imiburiburi udufaranga dukeyi dushobora gukoresha mu buzima bwa misi yose, mbere no kwiteza imbere. Ico tumaze kwishikana ko ubwa mbere nkuko tuvuze turacari bato dutanguye mu misi heze, mugabo twizera yuko mu misi iza dushobora kwishikana ku kintu gikomeye. Kimwe gusa nuko ubu tubona dukorera hamwe, kandi turiko turaronka buke buke abakiriya bakunda ibi birato vyacu canke utuduhuzu. Biento bishobora kugenda neza, turavyizeye. Ego akamo twotera ugwaruka nkatwe nuko nkuko bavuga mu Kirundi bati makabando nandare abutwa na makate ndambarare. Nukuvuga iyo ukuye amaboko mu mpuzu ugakora, mu bisanzwe Imana twese iradusizemwo ingabirano.
ni byiza rero yuko dukoresha ingabirano itubamwo nk'uko mbere icivugo c'iyishirahamwe ryacu ribivuga mu bisanzwe riri mu ncamake ni kiyu, ni ukuvuga bivuga ati koresha ingabirano yawe uhindura ubuzima, KIYU izo zibiri. Ni ukuvuga rero, ni ukuvuga umwe wese arafise ingabirano, duhamagariwe twese kurondera ikintu dukora kugira ngo dukore amaboko mu mpuzu, twiteze imbere, mu bisanzwe turabe ico twimarira mu buzima, tugwanye ubukene. Hariho amahanigishwagurishwa amwe tumaze gutwaramwo mugabo ibyo tumaze gutwara ni utuntu tw'impuzu gusa n'utu, ariko hariho icyamapireri aje muri iyi minsi, twizera yuko turinze turonka ku karyo ko kuja muri ayo, kandi muri ayo mahanishwagurishwa tuzoheza tugatwarana n'ibi byose mubona dukora, nibyo biheza bikadutuma turonka abakiriya kandi tukamenyekanisha n'ibidandazwa byacu. Ihangiro dufise muri kazoza nuko ubwa mbere dutsinda ubukene dufise, turonka ico dukora n'ico twimarira mu buzima. Dufise kandi n'ihangiro yuko ibi dukora tubikorera ngaha aye muri aka gace ko ngaha. Turipfuza yuko ibi dukora byoshika no mu zindi ntara za ruguru, kuko hari ababikenera bakabura aho bikorerwa. Nk'umuntu atwaye akarata kambaye ruguru bakamubaza iyo kakorewe, ni ukuvuga yaba hari ahantu bikorerwa canke dufise ahantu tubidandariza ruguru tutwarayo mu masoko, ni ukuvuga isoko ryacu ryotera imbere, mbere bikajabuka no hanze tukesporta aho kwemporta, ahubwo natwe tukagira ibidandazwa njabuka amazi. Uwo dukenera yo dusanga ubwa mbere aha tuhakorera iminsi yose ku minsi ya mbere, ku munsi wa mbere twama dukoranira ngaha, ariko kandi hariho n'ahandi dukorera aho kwibarabara rya gatanu mu Kanyosha, uduze nk'utera uja kw'ikomine ku nimero 26. Urabona rero ahantu hakorera abantu b'abakorodoniye bahingura ibirato nyene, aho hantu rero niho dukorera akazi ka misi yose. Urumva iyo misi yose kiretse kuwa mbere niho tuba turi nka association, rero turafise umunsi duheza tugakoranira ngaha kugira ngo tugire ibyo duhingura. Mugabo kandi aho niho tubarizwa kenshi, niho dukorera. Kiretse yuko umuntu ashobora gutanga nk'inimero kugira ngo bashobore kudutora byoroshe, nk'umuntu ashobora kuba ari kure canke atahazi, no kuvuga inimero ni 71 131 676 canke ugaca kuri limitere 61 856 948. Merci.